So nindi mu mwakoranye na Sat-B KISS ME ariho ariko aririmba kubera iki hatabonetse cyane video byari bimeze gute muri rusange muko murakorana. So buryo bwaragorana abana kayagwana uri muri Australie sana kubera urabona kandi tuba tuzi kuba mumeze neza cyane. Hari abantu babibaza yuko umuntu ari mu bihugu bya Burayi, Australia canke Amerika canke n'ahandi ababayeho neza cyane koko nivyo cyane. Hariho umuntu abayeho gusumba na jewe kandi ba Australia abaye ngaha abi Burundi mugabo abayeho neza gusumba jewe kandi ba Australia. Waragiye hari uri ngaha wo bidusigurira gute muri rusange? Unzungu ntago amahera urabona nka jewe kubera ndi mu Burundi nkaba mwirabure kandi ntahura koca yacu nk'abirabure sinshobora hari ibintu bimwe nkora kubera ntahura uwo ndiwe ntahura nabi wacu. Abantu baba ruguru bazi ko Bujumbura abantu bakize baho waboye dukenye kabisa hama natwe Bujumbura nubwo ashitse i Bujumbura kugira yumvire kuja hanze biramufata procedure y'imyaka nka 10. Oya imyaka 10 irarenga abari hariya kugira zo bizogenda gute nzoshikira hehe hama yabona rero nk'umukozi wo mu nzu ngai acomutse yamiso ya gahuzu ati mwe mwarakize Bujumbura yameze neza. So natwe cha twiga cyo tuvuga ati Bujumbura no hanze canke Afrika no hanze niko usanga ibintu bimeze. So konyene kabisa hari foto zagiye kuri social media zazunguka cyane bikoreye parete y'amagi. Kijya kintu gute biba bimeze gute muri rusange? Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umuririmbyi diaspora. So nindi mu mwakoranye na Sat-B KISS ME ariho ariko aririmba kubera iki hatabonetse cyane video byari bimeze gute muri rusange muko murakorana. Okay, so ico gihe sinari mfise team refresh kandi nari nki Australia. So buryo bwaragorana abana kayagwana uri muri Australie sana kubera urabona kandi tuba tuzi kuba mumeze neza cyane. Nubaza kwibaza ngo wampaye byari bimeze gute? So byaragorana nari nki umunyeshuri. So nari nko ndiga hali ya university. So nkakora n'umuziki nkongera nkakora urabona kandi naribana bisigura yuko ibintu byose nije ni amataxi rent inzu byose. Hari abantu babibaza yuko umuntu ari mu bihugu bya Burayi, Australia canke Amerika canke n'ahandi ababayeho neza cyane koko nivyo cyane. Birashika mugabo si misi yose ni nkuko nyene kwahi Burundi. Urabona ngahi Burundi hariho umuntu abayeho gusumba na jewe kandi ba Australia. Abaye ngaha abi Burundi mugabo abayeho neza gusumba jewe kandi ba Australia. Waragiye hari uri ngaha wo bidusigurira gute muri rusange? Okay, so example abantu basigura happiness canke ubuzima bwiza mu in different ways mu buryo butandukanye urabona. So hari umuntu afise amahera ugasanga hari happy ugasanga hari utafise amahera urabona nk'uwo ngahe Burundi face kwanza ugasanga na mahera afise mugabo yibereyeho fresh urumva yaremeye situation yiwe ararya araryama yicuriza ibitumbura muganze fresh ari content urumva sinzi ukuntu bavugamo ari ameze neza cyane abayeho neza aratuje. Yes yarize gushima ibyo aronse ibyo afise ni ibyo afise urabona. Sasa itandukaniro ryana hariya uri hari umurondera nuruhuka kandi nivyo uronka ntumenya niyo bija because too much bills man you know bari hama bill mesh amatagisi taxi
abona akora amasaha 10-12. Hariyo n'uwambwiye yuko n'amarori yo kwivuza canke telefone vyose urashobora kugira mu gusura biri record tu. Ukariha bukebuke. Kandi baragutaxinga. Yego. So twari tuzi hariya kila kintu cyose ni tax. Sugure ko bibona Abarundi biyumvira canke abanyafrika co sivyo yuko ushobora gutora inoti ari ngo umuzungu ngo yaguhaye wayazanye. Kwanza umuzungu ntaguha amahera. Urabona nka jewe kubera ndi Umurundi nkaba umwirabure kandi ntahura koca yacu nk'abirabure. Sinshobora hari ibintu bimwe nkora kubera ntahura uwo ndiwe ntahura nabi wacu. Mugabo nta muzungu yo kuguri, nta muzungu yo guhamana, nta muzungu yigera guha amahera utayakoreye. Umuzungu naho wamusaba imfashanyo ntaguha amahera. Oya yemeye no kugufasha murajana niwe akurihira we ntuyakora ko no kuyakora. Ntibabigira ivyo afumagenda uvuze ati ndashonje mpa 50 nge urumva canke mpa 200 ngende kugura akantu breakfast canke lunch yarayikugura akayikuzanira akayiguha muca mujana akakugurira wowe ukarya nawe akagenda. Ntigera guha amahera ngo genda ngugure. Oya atandike bw'abirabure nyene umuzungu arahagarara canke umwirabure nkacu kubera n'abirabure bariho ibintu basaba batagira aho baba. Nico kimwe n'abazungira, nico kimwe n'abazungu. Urumva so kaguhagarika nyene ukamuraba ukamuha amahera. Mugabo naho umuha amahera hari uwo uha amahera ukamubona nyene agaca yigira no kwigurira itabi. Urabona canke akayoga kandi yakubwiye ngo arashonje canke family yiwe umwana wiwe ibintu vyinshi nyene ni nk'ubuzima dusanzwe tubayemo. Urumva so ivyo biri hose. Rero mugabo kuvuga ngo umuzungu araguha amahera oya ni nk'akantu tumwe tuganira n'umuntu abantu baba ruguru bazi ko Bujumbura abantu bakize baho waboye dukanyene kabisa. Hama natwe Bujumbura nubwo ashitse Bujumbura kugira yumvire kuja hanze biramufata procedure y'imyaka nka 10. Natwe tubasha tugira ko bari na ashaka ari ruguru ashika imyaka 10 kugira ashike Abuja. Oya imyaka 10 irarenga abari hariya kugira zo bizogenda gute nzoshikira hehe hama yabona rero nk'umukozi wo munzu ngai acomutse yamiso ya gahuzu ati mwe mwarakize Bujumbura yameze neza. So natwe cha twiga cha kutuvuga ati Bujumbura no hanze canke Afrika no hanze niko usanga ibintu bimeze. So ko nyene kabisa ari foto zagiye kuri social media zazunguka cyane bikoreye parete y'amagi. Kijya kintu gute biba bimeze gute mu rusange? Okay. Kandi namba ishariye. Ubwo ariko kazi akora ari. Wabati umuntu no wamagi nyene. Oya. Suko wangu. Urabona abaga bajama. Narahuye n'abana bariko baragurisha amagi n'ibiyoba. Hama ndabwira driver hagarare. Yego hama ndayaga nabo. Ndayaga nabo ndababaza umutahe ukomeze. Ukuntu babigenza ko bunguka ukuntu babafasha kubera nanje ubuzima bugoye narabubayemwo. Baradana jamaki in Jamaica baradana jamaki nivyema iyo nadandaza imyembe je naradandaza imyembe nararanguye n'imisigati urabona so ugatambuka nk'amasaha 2 kurondera imyembe ukaciye uyikoreye numva. So ari igikorwa kizosohoka mu ndwiza cy'umu DJ ari hano ntarinze kuvuga ni surprise dufite aba DJ benshi dufite aba DJ benshi nabonye ahantu araho biri kuntu ndavuga ati nyene ndumva ariko mo yibanga ariko mu DJ ntaho tuzi tu bipanze gute azosohoka audio video bipanze gute mu sanga cyo bizoza yego na audio kandi bazahaza video first. It's very bombastic. The size of one mad tune. The bombastic. Yeah, fire. Wagwan. Nimwiteguye. Turiteguye. Don't believe that. Yeah. So, reka nagushimire cyane kigana ni open mic wongebwiye akajambo abakunzi bawe muri rusange. Okay, so chambere na mbere ndashimye cyane ukuntu mwanyakiriye Buja. Nka jewe n'ubwa mbere nzaha abona mugabo amaze igihe kingana gute. I'm getting so much love already.
mazi wiki yose ngaha Buja meze neza fresh kabisa abana sawa amahoro ubona hari no mu body nazana abana sawa yeah I feel safe you know abana ratari yeah rigora bibaza nabaye nakwe nacanganye ratari kandi n'ubwa mbere mbona abana b'i Burundi reka hariya baraduhenda abaza hari usanga hari nyatari wambaye amajipo agera hasi nyatari kabisa so gusa I'm happy ndashima cyane kweri hama mwitega ibikorwa biriho mugume munkurikirana ku mbuga muzobibona tuzobishiraho mwumvise igihuha naco nta kibazo sinogenda ntako baje nibaza ko video izoboneka ya Sat mu gihe ngira ukirimo so video izoza nkire ngaha nanje nivyo tugomba so video izoza ndi ngaha kugira ngo mbone na reaction mbone n'ukuntu abarundi bayakiriye gusa ntibitege ikirundi gusa kubera murazi ko kingora nk'ubu nyene ubwenge ni abari mu bintu vya that's why then you know nzobashiramo ikirundi ndaza mashiremwe mugabo si cyane because I have a limit ndafise limit nyene ntashobora gushikira nkawe we umurundi wavukiye ngaha ugakurira aha urabona but nyene ndakivuga nkuko nyene ndiko ndakivuga ncanga rirubi okay so tuzokumvikana nuko nyene asante sana msasa